subscribe. Kwa nanyoye Karibu. Wanyoye. Abica bincanga. Mvuye kurondera. Cangenda. Je sinja ku mapave. Nobone ngo nambaye ubukanda mbiri bwaheze. Je banyita mwarimu. Mwarimu kugira mwarimu kubita canke kugira. Kubera nkubita bwishe. Agenda umuririmbyi banyita 150. Mutama wowe mwaka kabale niho wama. Abamalaya ha hep kit copy and camp ho do me way. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Nkuko ubona dufite umutumire bro meze bon. Niko bon. Vuga ngaha nyine naho nifate micro reka gufata. None mfata. Reka gufata micro. Niko bon. Uitwa 150. 150. Mena msini. Hari bibazo ngomba gukubaza bibazo 10. Ubitoye ndaguha gashira. Uri pre? Oh yeah. Imba karirimbo ka refre kwanza tuvuka refre. Akarimbo ka refre. Imba ka refre. Kwanza refre bisigurukire refre. Indirimbo canke ni rap? Je ndirimba refre y'amajambo yiwanje kubera jewe nta muntu amakosere y'ivyo ndirimba. Rimba rero tumumvereye. Je ndi umuririmbyi banyita 150. 150. Cyamamare ciji. Cyari ndundi.com. Imba ka refre tumumvereye. Umutera ka refre gabuze bukuzi. Tugende 150. Mutama wowe mwaka kabale niho wama. Abamalaya ha hep kit copy and camp ho nene ko uririmba nka Fabiro. Uririmba nka Fabiro? Ndashoboye. Urashoboye? Usubukene. Ubukene. Ama tubona ko uri genda zimeshaka amashakoshi. Ndakunda sirikira. Ama amashakoshi nayo. Amashakoshi ndagurisha ubu ni mu kwicenda. Ntibariko baranambaza mugaje ndazihekenya tu. Mbwira umudemu w'umustar mu Burundi ukunda. Umudemu w'umustar. Umudemu w'umustar nkunda. Mu Burundi cyane. Ntumbeshere mwana wa mama. Je simbesha. Kenda nzibeshi aha mu Burundi. Ukunda ndiwe wambere ukunda. Je nkunda Natasha kubera ngo we n'umuzungu. Vuga subscribe. Kwa nanyoye Karibu. Wanyoye. Abica bincanga. Wanyoye. Subscribe. Aha, imarira karefere tumbe. Imakarefere tumbe. Akarefe kiwa. Eki wawe upanga gaki. Kifereke ishakoshi tumbe. Mutama wowe mwaka kabale niho wama. Abamalaya. Ha cut cake makai keski. Ndakubaza kantu uri kumwe mu mara we ufite curutse ngahe? Kungapi? Je nkubite ku nka 4 cyangwa 3. Ko 3 utaveresa? Ntarabresa je nkubita 3. Uniki. Kugira kubita zo kutse tuba uniki wamaze kuniki. Je nta kinyobwa na kimwe ntafata. Jewe yabahoza garandarasa. Yaba Karibu ndarasa. Mara yambaye urarasa. Uragenda yake kuri tureze ku mapave. Mvuye kurondera. Cangenda. Je sinja ku mapave. Nobone ngo nambaye ubukanda mbiri bwaheze. Je banyita mwarimu. Mwarimu kugira mwarimu kubita canke kugira. Kubera nkubita bwishe. Wowe umumara amaranga angananga kugira mukubita. Je nta meshi ntanga. Je ndaguhaye ndaguha inoti ya 5. 5 kuzi 2. Oya
kuzi biri kuri bitanu ntibiba nimwe gusa kuzi biri kuri 5,000 ntibogu basi vuga kantu kamwe kuba ariko barakuraba kuri amishoti vuga jambo kamwe babwira ka jambo kamwe umviriza je ndi umukonesere yiyemera kandi wijunja n'ijambo banyita mwarimu bantazira perezida bitoke ekj MJ mia na hamsini cenke bitikuzi ibiri zitatu nanibesheye kubera ndi kuri mikrofone umwarimu bose bazi nkorera kuri Kazoza Finance kwa Siyoni uje uzonsanga abafanzi banje abafanzi wanje ndabwiye ati kwa Mungu siyo kwa muzungu ukenda vibaya unacheleleka. Okay guys, kama moja na mimi promoter ni bwana jamaa ambaye kwa moja mbili sana. God bless you so long. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.